izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimurano Mukama. Bene wacu nkunda, kuva igihe cya karema gitangura turabandanya kwitegura ku mutima mu gusenga, mu kwibabaza no mu gusabikanya. Uyu munsi dukaniye ngaha kugira ngo dutangure gushemeza hamwe na Ekleziya yose amabanga ya Pasika y'umukama wacu, ariyo ya mabanga y'ukubabara kwiwe n'izuka ryiwe yamutumye yinjira icese mu gisagara ciwe ca Yerusalemu ngo ayarangure. Ingo rero twibuke n'icubahiro cinshi bene urukundo rw'igishika, uko kwinjira kwatuzaniye ubukiriro. Dukurikire umukama kugira ngo adusangize ukubabara n'umusaraba wiwe, tubashe gusangira nawe izuka n'ubuzima. Tugira ngo rero duhezagire ibisandasanda kugira natwe tugire ya migigwa ya hamwe Yezu yakirwa icese i Yerusalemu. Dusabe. Mana mushobora vyose kandi wamaho, niwezagire bibisandasanda, maze nk'uko twitwara ngo dushemeze umwami wacu Yezu Kristu dushaka gukurikira, dushobore no gushira hamwe nawe dushikire Yerusalemu y'amahoro. Wewe Mana musangira ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Yeah.
ora no kama Yodusuma Mohrudiza Yesu Kristo Kraski Juna Matayo begereje Yerusalemu bagenda berekeza i Betifage ku gasozi k'Imizeti. Yesu araheza arungika abigishwa babiri ababwira ati nimugende mu kigwati kiraha imbere yanyu mucamo wasanga indogobwe iziritse iri kumwe n'iyindi kiri nto muziziture muheze muzinzanire.
nihagira ubugira icyo ababwira muravuge muti umukama arazikeneye, ariko rero aca azirungika adatevye. Biba gutyo nyene ngo iryavuzwe n'umuhanuzi riranguke ngo bwira umwigeme wa Siyoni muti nguwo umwami wawe araje iwawe, arangwa n'ubutekereji, yicaye ku ndogo bwe no ku mwagazi, umwana w'igitwazi. Abigisha baragenda rero bagira uko Yezu yari yabategetse, bazana nyandagobwe hamwe na ya yindi ikiri nto, bazorosa imitamana. Yezu araheza yicarako. Hanyuma abantu benshi cyane basasa imitamana yabo mu nzira, abandi nabo baca udushami ku biti badusasa mu nzira. Abantu isinzi bagendera imbere yiwe n'abagendera inyuma yiwe baza basemerera bavuga bati hozana mwana wa Dawudi, arahezagiwe uje ku izina ry'umukama, hozana hejuru mw'ijuru. Yinjiye i Yerusalemu, igisagara cyose kirashikuka kivuga kiti mbega uyo ninde? Abantu isinzi basubiza bati uyo ni umuhanuzi Yezu avuye Nazareti mu Bugalile. Iryo ni ijambo ry'umukama.
Ego bakunzi bacu bakunzi b'ikinyamakuru Agora TV, jewe ni Nkuru Nziza Apollinaire, jewe nsanzwe ndabamenyesha ibiko birabera mu maparuwase atandukanye nkuko mwagiye murabibona uno munsi twabashikanye kuri paruwase Kristo Umwami ni paruwase yo mu Kayanza, neza ni mu gisagara ca Kayanza. Uno munsi rero nkuko mubizi wari umunsi mukuru w'ibisandasanda, mbere bakawita ko ari n'umunsi wo kubabara kwa Yezu Kristo, ari naho muzi basomye igisoma kirekire cerekana urugendo Yezu yagize gushika abambwe ku musaraba. Rero uno munsi aho niho twari turi, mwabonye ingene byagenze, twagiye turabereka ibice bice nuko byatangujwe n'inkuka ya misa itangurijwe urugendo babaririmbye, harimo n'abakristo benshi bari bafise ibisandasanda baririmba bavuga Yezu kumwe, twama tuvyumva yuko bamwakiriye mu gisagara n'ibisandasanda byinshi. Nuko rero niko byagenze, hanyuma umisa yakurikiranye nkuko mwagiye murabikurikirana, akaryo karakaryo keza kugira ngo tubabwire tubereke iyi paruwase iherereye, nabibabwiye ni mu gisagara ca Kayanza. Iyi paruwase nayo ikaba yitwa Kristo Umwami. Ibisigaye turaza kubibaza umusaseredoti atubwire iyi paruwase ukungene itunganije, atubwire igihe yatanguriye, eka mbere araza kutubwira n'ingene biteguriye guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Turabakengurukiye, jewe ni Nkuru Nziza Apollinaire, murakoze. Anyita Padiri Innocent Nimbona, Padiri mukuru wa paruwase ya Kristo Umwami ngaha mu Kayanza. Ego ino paruwase turiko turayiraba umenga ni shasha, mutubwira imaze igihe kingana gute paruwase? Iyi paruwase iri mu mwaka ugira gatandatu waho iyi imaze gutangura, kuko yatanguye mu mwaka w'2019. Yego uno munsi ni umunsi mukuru w'ibisandasanda, kandi akaba ari n'umunsi bako ari wo kubabara kwa Yezu. Mbega mwawuhimbaje gute uyu munsi? Uyu munsi twawuhimbaje cyane nk'abandi bakristo bose, bari twabatumye yuko bozana ibisandasanda. Habaye imisa 4, ibisandasanda byahezagiwe mu misa zose uko ari 4, twese yuko habaye imisa ya 4 yabaye nyene imisa nkuru, tugaheza tukabigira kurusha, tukabihimbaza gusumba ayandi mamisa yatanguye. Ariko rero twabigize neza, turatangura n'icoteze nyene umunsi mukuru kumwe nyene basanganira Yezu, turahezagira ibisandasanda, turasoma irya nkuru nziza imbere y'isengero, hama turinjira mu isengero turabandanya iyi migirwa yose itegekanijwe uno munsi. Mu misa ya 4 mbere turanaririmba n'irya nkuru nziza tumenyesha kubabara no gupfa kwa Yezu Kristo. Yego hari mu nyigisho mwabahaye
muba mwashimikiye kuri iki? Mu nyigisho twabahaye twashimikiye ku rukundo, kuko twagarutse ku rukundo rw'Imana. Umwana w'Imana yaraje ngaha ku isi kugira ngo atwereke urukundo rw'Imana, rwatumye mbere bamufata bakamwica akemera agapfa kugira ngo dushobore kurokoka. Icyo kintu twagishimikiye ko yuko twebwe ku musaraba ntitugenda tugiye kurira, ku musaraba tugenda tugiye kuraba urukundo Imana yadukunze gushika iduha umwana wayo naye yapfuye ku musaraba. Hanyuma rero nongera icya kabiri nagarutse ko ni ukwibutsa abakristo yuko none munsi Yezu tumubamba ku musaraba, kuko yaje kwigisha urukundo, yapfuye kugira ngo tumenye urukundo, tugiranire ikigongwe, haba amahoro, haba umuvukano. Ariko gushika none munsi hariho abantu biratugora nyine nk'abana b'abantu, usanga urwo rukundo ntabwo dufise, ayo mahoro ntayo dufise, uwo muvukano ntawe uhari. Ni nko gusubiza Yezu ku musaraba. Nabwiye abakristo nti nimuruhurire Yezu nawe aruhuke kuwo musaraba, abone yuko iyo ntsinzi yiwe yari intsinzi n'ivyagiza mu mitima y'abantu urukundo. Ica gatatu nabwiye yuko mu mibereho yabo y'abakristo bogerageza kuba nka Simoni w'Isirene, bakirana imisaraba, baraburya muntu yarushe, urya atagishoboye gutambuka, urya umengari mu mwijima, urya yihebuye, bamwakira umusaraba kurya Simoni w'Isirene yamiriye amate Yezu ku musaraba, yikoreye umusaraba. Kugira ngo rero burya iyo abantu benshi bafatanije ingorane bakaba benshi baheza bakazibamwo bafasha ugowe, burya araremurukirwa akagira umwizero, mbere akamenya na Eklezia ico arico, kubera yuko aba ariko arafashwa n'abantu kubera batisimu bahawe. Ico nakigarutse ko rero uno munsi ni inyigisho rero yo kwicisha bugufi, kuko ugupfa kwa Yezu no kwicisha bugufi, natwe tugere ingabirano yo kwicisha bugufi. Yego, urakoze cyane. Hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo twinjire mu munsi mukuru nyene w'izuka rya Yezu ari bo ba Pasika. Mbega muwiteguriye gute hano muri no paruwase yayo? Muri paruwase turavyiteguriye cyane, mbere hariho n'ikintu nogira ntigishasha kuva paruwase yatangura, nuko mu migirwa tuzogira ku wa gatandatu mweranda tuzobatiza abatwa batari bake bakuze barenga hafi 200. Abatwa bazobatizwa baca baragana, bagenda baraganye. Nico nogira ntigishasha muri paruwase, n'abakristo mbere batangariye gose. Naho mwari muri mwumvise ngene bariko baritanga, bazanye impuzu, bazana ibifungurwa, kuko tuzobagira umunsi mukuru kw'Ipasika mu nyubako za paruwase kugira ngo nabo bahimbagwe. Turiko rero twitegurira iminsi mweranda kugira tuze tuyihimbaza nk'uko Eklezia bidusaba, ariko kandi ico kintu kiratunezereye gose kwakira abagenzi bacu b'abatwa, kuko n'ubwa mbere tubakiriye mw'ino paruwase. Nakanyamuneza rero kwitegura kugira ngo tuze dusanganire Pasika neza. Twarateguye abakristo baramaze kuronka isakamento y'ikigongwe, hariho n'abazoza bacerewe ku munsi wa kabiri mu gitondo, kugira ngo tubategure ku mutima no ku mubiri, babe biteguye gusanganira umuco w'intsinzi ya Yezu Kristo. Yego, adi turabashimiye, tubipfurize rero kugira imyiteguro myiza. Murakoze cyane. Yego, umunsi mwiza.